nagira ndakubwire muntu w'Imana, uyu munsi ushobora kuba warasengeye ibintu Imana igakora, ntucunyugwa, ntucubaho unyuzwe ngo wumve ngo byose ngo biratunganye. Ico gihe kandi ico gihe ni kibi gose, ni gihe ni kibi gose ko Satani mwibuke ndacafise impamvu yo kuguhimbaza, haracari ishimwe mu mutima wanje. Uko biri kose ndazi yuko unkunda, uyu ni wo mwanya wo kuguhimbaza, kuko ubereye gushimwa, ubereye gushimwa. Ndagupfukamiye mwami wanje, nzamuye amaboko ngo ngushime, ubereye gushimwa, ubereye gushimwa. Ndagupfukamiye mwami wanje, nzamuye amaboko ngo ngushime. Nta kindi ubereye n'icyubahiro, nta kindi ubereye umuvyeyi mwiza atari ugushimwa, nta kindi ubereye atari kuririmba no gutazigwa n'abo waremye bose, kuko watugiriye neza muvyeyi mwiza. Kandi n'uyu munsi nturarambirwa kutugirira neza, n'uyu munsi uratweretse izuba ry'uyu munsi. Hariho abataribonye ariko twere twagiriwe ubuntu. Mbega umwana w'umuntu atagushimaga Mana, nuko adatahura urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Watugiriye neza mwami wanje. Erega umuntu yajyanye basa n'uwapfuye, iyo avyutse mwami Imana akavyuka byose biri ku rutonde, abona yumva atambuka ashobora gufungura. Mbega n'igiki kirutuma utaha ubuzima, n'igiki kirutuma utaha ukomeye ubugingo bwacu? Nta na kimwe, nta kihari mwami. Ibindi byose mukunzi mwiza tudafise amagara ntivyokunda, ariko mwami reka abana b'abantu dore tugushimira uko bukeye nuko bwije, kuko ivyo dukorera birenze ubwenge bwacu. Mana ndagushimiye ko n'uyu mwanya ugiye kubana nanje, aho ngiye kuvuga ijambo ryawe. Akanwa kanje n'ubwenge bwanje nta kintu na kimwe noshobora, ntashobojwe n'umufasha mwiza twahawe Mpwemu Yera. Mpwemu Yera n'ubu ndakwimitse mu bugingo bwanje, ndakwimitse kuri no cano, ndagushize hejuru muri kino kiganiro mukunzi mwiza. Abana b'abantu baze bagira inyota n'ishaka ryinshi ryo kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana n'umuti, ijambo ry'Imana n'ubushobozi. Yo reka bagira inyota n'inzara nyinshi ukunda ijambo ry'Imana. Nana ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose kibi cawe, n'izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Bakunzi ba CANAAN TV, nukuri n'umunezero kubana namwe, gupartage ijambo ry'Imana namwe n'umunezero. Nukuri haraho abantu bahora bavuga ngo mbega bigenda gute, ngo kubona imisi yose uposta ubishobora gute. Si muntu ntiyo kwirata inkomezi ziwe, ariko n'imbaraga z'Imana. Rero ntimubifata ibisanzwe, nibidasanzwe, tuvyubahe tubikunde, kuko n'ubuzima. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo niba buguye neza muri ubu buntu, muri ubu buzima, ntukure umutima ku Mana. Kuko hari abantu bashika mu buzima bwiza, baranasenze bagasengera ibintu, babibona ukamenga biratunganye. Oya, dukwiye guhora turi babana, dukwiye guhora twibuka aho yadukuye, twibuka urukundo rwayo, twibuka imbabazi zayo. Haleluya. Kujya dufungura no kubana n'Imana, tuba turiko turagaburira impwemu yacu, bituma dukomera. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice ca 30, dusome kuva ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Ngo nanje aho naringuwe neza naravuze nti sinzokwigera nigizwayo. Uhoraho
kubw'urukundo rwawe warashimangiye umusozi wanje, wapfutse mu nyonga hawe mpagarika umutima. Amen. Urumva Dawidi aravuga ngo uyu munsi Imana yantabaye ego atariko nanje ngo nanje ngo nanje aho nari nguwe neza naravuze nti sinzokwigera nigizwayo. Urumva ntazokwigera yigizwayo, baguwe neza, yumva ko byose bimeze neza n'amahoro, yumva n'amahoro. Rero nagira ndakubwire muntu w'Imana, uyu munsi ushobora kuba warasengeye ibintu Imana igakora, ntucunyugwa, ntucubaho unyuzwe ngo wumve ngo byose ngo biratunganye. Ico gihe kandi ico gihe ni kibi gose ko Satani akurasa umwami igihe utari witeze. Igihe uri mu bibazo ubuzi kuri kuragwana, urasenga, urisonzesha, uraduga imisozi, urasaba abagufasha, uragerageza kugwana kugira ngo ubone ko ibyo bibazo bikuvuye imbere. Rero igihe ubonye aragahwekere, igihe ubonye ko intambara zabangurukanije, igihe uri mu mashimwe, kenshi abantu baradibama. Ariko nagira ndakubwire ngo icyo gihe nicyo gihe cyo kuba maso, kuko Satani yaje kukurasa, akurasisha niyo yahora akurasisha karashinikov, noneho haca akoresha misile, atarasisha misile kugira ngo agukubite kabisa, hamwe nawe wihebura, hamwe kugira ngo wikure aho hantu, uva aho hantu, bizogusaba inguvu zikomeye cyangwa bibe na ngombwa kunaherayo. Rero ndakwinginga muntu w'Imana, ukaba umva uri mu bihe byiza, ndagomba kukubwira ngo kanguka, usubirane ya masaha yawe gusenga, usubirane bya bihe byiza byo kubana n'Imana. Haleluya. Ugumuri maso, kuko nguwo abo tugwana saba inyama n'amaraso, ni imyuka mibi. Iyo nayo nta kindi kintu ikora, ariko urazi kugwana n'umuntu ataruha, urazi kugwana n'umuntu adasonza, urazi kugwana n'umuntu atakandi kazi afise. Erega twebwe hari naho bitugora no gusenga kubera wawiriwe mu kazi kenshi warusha, ugasanga uryama utembagara, ukabyuka wacerewe, wiruka ku kazi n'akanyo kakabura. Ariko aba badayimoni bobo nibasinzira, baguma bacura imigambi mibi, baguma biga ingene botera abana b'Imana. Niyo activite bafise nta yindi hari. Mugabo uragwana na rasyo, uragwana no kwiruha inzu, uragwana n'amadeni, uragwana no kurera abana, uragwana n'akazi, uragwana na byinshi. Rero biragusaba ko ugira akanya kawe kihariye ubana n'Imana, kugira ngo itara ryawe rigume ryo mutima wawe rigume rya gicaniro ntikizime, kuko Satani umugamba afise nuwo kukuzimya kugira ngo akuronke byoroshe. Hari abantu birata uyu munsi amateka ngo jewe kera ngo narasenga, jewe kera naravugishwa, jewe kera nagira gutya na gutya, narashobora kwisonzesha iminsi 5, iminsi 3, narashobora gusenga amasaha ngahe. Ugasanga umuntu yirata amateka ivyaheze, ariko ngo mu Mana dukwiye guhora tugira twiyubura mu nkomezi shasha nk'inkukuma. Haleluya. Inkukuma ngo ibonye iri kwirasaza igira iki? Ngo iragenda ahantu mu rutare, igakobora inzara zose zikavako, igakura kwa mababa yose akavako. Haleluya. Hama hakamera inzara nshasha, kuko inzara nizo zatrapa nizo inzara z'inkukuma nizo zifata ico igomba kurya. Haleluya. Igihe rero zamaze gusaza zitagira inkomezi, igenda ikazikuramo.
amababa atagishobora kuguruka neza ikagenda ikayakura kwa kamera mashasha. Haleluya. Hama igasubira ikarara. Rero n'abakristo niko dukwiye kumera. Haleluya. Dukwiye guhora twiyubura mu nkomezi nshasha. Niba wahora usenga isaha imwe, fata umwanya wo gusenga amasaha 2. Niba wahora usenga amasaha 2, fata 3. Haleluya. Niba wahora wisonzesha nka rimwe mu ndwi, fata 2. Ugende witoza. Bizotuma ukomera, bizotuma n'umwasi adashobora kuronka haca. Haleluya. Kubera iki? Kubera itara ryawe ntirizima. Haleluya. Ntirizima. Ngo nanje aho nari nguwe neza naravuze nti sinzokwigera nigizwayo. Nguhoraho ngo kubw'urukundo rwawe warashimangiye umusozi wanje, wapfutse mu nyonga hawe mpagarika umutima. Urumva? Iyo wavuye muri presence y'Imana, iyo wavuye mu bihe vyawe vyiza, ibyago bikagushika ko araho bibaza ngo Imana yagutaye, ukagira ubwo bugahagarika umutima. Ariko ninagira ndakubwire ngo Imana nta na rimwe itabanza. Imana nta na rimwe, kuko igutaye ntiwobaho. Imana icyo ishobora gukora ni kimwe. Imana irashobora kukureka gatoya. Urumva? Ni nkukuma ngo iri kwiratoza umwana wayo kuguruka, irabitwara ikabidugana, hanyuma ngo ikabishikana ahantu hejuru, ikaca ibirekura iyo ikaja munsi. Ngo bikagira ubwoba ati turapfuye. Hama nyina ikacishanza amubi. Haleluya. Ikacisanza amubi, bya vyana bikwaga ku mubi yayo. Hama ikabimanukana. N'Imana hari igihe tureka turi mu ntambaro kugira ngo irabe reaction yawe, irabe inyifato yawe, irabe kugira ubwoba, irabe ko wiheba. Haleluya. Ivyo ni gihe Imana yabipermise. Muga hari gihe wewe ubwawe wikwegera ibyago. Igihe wewe ubyikwegeye ni wewe ubyikura mukagaruka ku Mana. Haleluya. Imana hari kibanze itazokwigera igusangamo. Hari kibanze itazokwigera igusangamo mpaka wewe ubwawe utawe kavuga ngo iki kibanza ndimo ndakeneye kukivamo, subire mu mugabane wanje, subire mu kibanza canje Imana yanteguriye. Haleluya. Mwibuke wa mwana w'itangaza, se ntiyigeze atera n'intambwe ngo aje kurondera iyo yagiye. Yarababaye akavuga ati umwana wanje ubari, umwana wanje ariko aca mu buzima bumeze gute, umwana wanje n'Imana iraturabira mwijuru kavuga ati umwana wanje ubuzima ariko aracamo, ariko ndaraba ibi bintu namuteguriye. Haleluya. Mana we, umwe wese bantu b'Imana arafise umugabane wiwe mu bwami bw'Imana. Ndafise umugabane wanje, nawe urawufise, uwo ari we wese arawufise. Nta muntu numwe, s'il vous plaît, nta muntu numwe Imana yaremye kubw'igihamana. Twese yaturemye kubw'umugambi, kandi yaturemye n'amasezerano. Ni byiza, umva biratondetse birahana. Haleluya. Birahantu byugaraniye. Rero ukuboko kubikwega ni wewe ukwizera ufise. Ingene wegera Imana iguma ikurekurira. Ujya muvyeyi ngo avuga ati umwana wanje, umwana aragenda aramererwa nabi, umwana aragenda arasonza, umwana aragenda arababara. Ariko igitondo kimwe aravuga ati no, iyi nzara, aya marushwa ni menshi. Ati cyo mbona naho jewe narakoze nabi, ndafise isoni zo gusheruka imbere ya papa. Atariki ico ngiye gukora ni kimwe, ndagenda mubwire ngo papa narakubabaje, nakoze byankwa nawe, basi nukuri ndemeye gukorana n'abakozi, gusangira n'abakozi, nsubiza mu rugo mugabo ndonke ivyonje, ndamerewe nabi, mbabarira narakoze amakosa. Umuvyeyi ngo yaguma arunguruka ategereje iyo umwana we yozanana, akize kumubona gusa ngo yarirutse aramugumbira ati mwana wanje wari warazimiye, wari warapfuye, ndanezerewe gusubira kukubona garuka.
ingo atuma abantu nyarukana impuzu, nyarukana imyambaro, nyarukana genda mubage, genda mutumire tugira umunsi mukuru. Haleluya. N'Imana nuko imeze. Iyo wisubiyemwo ukamenya ngo ahandi siho, inzira nafashe siyo, ukagaruka ku Mana, mwijuru haba impundu. Mwijuru haba impundu. Nico gituma muntu w'Imana udakwiye n'umunsi umwe kwiyigizayo. Abantu benshi bariyigijeyo, ariko egera intebe y'umwami. Haleluya. Haleluya. Agera intebe y'umwami. Umwami ateze ibiganza. Umwami arafise ibigukwiriye. Umwami arafise ibyo yaguteguriye. Arafise umugabane wawe mu kiganza ciwe. Mugabo biramunaniye kugushikiriza, kuko kwizera kwawe niko kwakira uyo mugisha w'Imana. Nukuri ndiko ndavugira ijambo numva n'agahinda mu mutima. Ndumva agahinda, ndumva n'amarira. Ngene abantu bariko barasiragoringa, bariko barababara, bariko barababazwa. Ugasanga abajene bahwereye banyoye urumoga, abajene bahwereye banyoye bya corona bari sinzi n'ibizina byavyo bibayayura. Nukuri narababwiye kubaza no guhobera imodoka iyo babonye umuntu bazi. Kubera iki? Kubera ubwonko bwamaze kuyaga, ntabwo bakigira, nta buzima bakigira. Ariko umwami afise ibyabo. Afise ibyabo. Uyu munsi umuntu arayobegwa n'ico yokora kugira atabara abantu. Imana ifise intuntu. Ibaze umuvyeyi nkanje ndatuntuye, umuvyeyi mugenzi wanje aratuntuye, abona amagorwa abantu barimo, kandi hariho umugabane wabo. Umugabane wabo hari. Tubakure gute? Tubakuze. Mana nukuri ndasenze unyumva uri mwijuru ku ntebe yawe. Urabe umutima wanje, urabe n'abandi bavyeyi benshi bababaye. Mana uvyura imbabazi, ugarure imitima yazimiye, ugarure imitima yo yatakaye, myinshi yaratakaye, benshi bararushe, benshi bararira, benshi babuze shinge na rugero, ariko dufise umutabazi mwiza dutegeye ibiganza. Mana we, gira ico ukoze n'ico uhinduriye kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Natwe nk'abana bawe nukuri tuzokomeza kugushima, tugushimagize, tugushire hejuru. Haleluya. Haleluya. Ngo nanje ngo aho nari nguwe neza, naravuze nti sinzokwigera nigizwayo, guhoraho kubw'urukundo rwawe washimangiye umusozi wanje, wafutse mu nyonga hawe mpagarika umutima. Urumva Imana yifutse mu nyonga haye abantu bahagarika umutima, ariko irakeneye gushimangira inzitiro zacu, irakeneye kuduproteja, irakeneye kutugirira neza, kuko twese iradukunda kandi imbabazi z'Imana twese ziradukwiriye. Haleluya. Nta muntu arusha faveur wundi imbere y'Imana, ariko ico turushanya ni kimwe, turushanwa kumenya no kwegera intebe y'Imana. Niryo tandukaniro rihari. Nga bundi Imana ikunda umuntu wese yaremye, umuntu wese yaremye Imana iramukunda kandi yifuza kumugirira neza. Ico yanka ni icaha gusa. Rero umuntu w'Imana uko bimeze kose, haleluya, uko ubuzima wowe burimo ushobora kubuguwe neza ukumva nta ngorane, ariko nagira nkubwire ngo umwasi aragufitiye ipfuhe rikomeye. Umwasi arashaka kukuronka akaryo. Nabo wagiye kure, Imana igufitiye urukundo rwinshi, irashaka kwegera. Twegera Imana uko tumeze kose. Uni wabuguwe neza muri uyu mubiri, ishima Imana. Uyibwire ngo Mana ndagushimira aho ngejeje. Aho ngejeje ukora ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro no kuri iki niki ungejejeko. Uri kure nawe yegera Imana. Imana iteze ibiganza. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana we no gushimira gute. Umuririmbyi niwe yavuze ngo no gushimira gute wewe wankunze, wahinduye umubabaro wanje bitwenge, noneho mbayeho ngo namengushira hejuru. Mana singene no gushimira, singene no kuninahaza, ariko kimwe wakira amashimwe yanje Mwami, wakira indirimbo ziriko ziradodobiza mu mutima wanje z'amashimwe, kuko wangiriye neza. Iyo ntakugira mba narihebuye, ariko ndagushima ko ndagufise Mwami, kandi umbereye maso. Nshima na bene data bose Mwami, bakuzi kandi bagukunda, bizeye wewe, barondera wewe, bakomeze Mwami Imana gushima no kukwizera, kuko we ntuhemuka, wemukira bawe.
mwami wanje mana yanje ndagushimiye icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.